umuntu akunaniye ufata ico ubona kiri hafi raba safana ba STV ngo bari kwera nico kwera ufashe ikintu kirafasha atinya atinya avuga agatora ikinda ndapfuye mve ko wowe uza kumushobora hanyuma ukeneye wemere kunterura oya numve oya byarankubise ndabizwe mwana kimwe ndagutana kimwe none unterura imbere oya none unterura imbere ya media no 1 2 3 zashika igisusu hasi shikana hasi none 3 4 5 hasi bro meu STV, every story matters. Bonjour, bon après-midi et bonsoir, ça dépend vous avez où vous étiez. Nous sommes dans wiki day ni novuga nyene sinzi mazi ko toyi muri sama namwe shoreka ndamutse cyane abakunzi ba STV murazi ko ndabakunda murazi cyane ko dukundanye niyo watarankunda basi ndamushizemo so today rero ndi kumwe n'umuhungu like umusore mwiza cyane akiri muto gose ndibaza fanya mafyeri basi baba chekone so ndi kubona n'umusore mumenyereye gose mwama mubona mukunze kubona mu bintu bitandukanye ku ma social media ari R9 bamutazira gangster itazira R9 baby mnamutama mubona so rero n'umunsi yatembereye mu bwami bwa STV aravuga ati shaka miri icyo tuyagira kuri micro cyangwa ati nibiki nashaka kumbwira ati nanje navyonzi rero peut-être adufitiye gishasha muramuzi mu bintu bitandukanye nongera mbwira abafana ba STV ko ndabakunda murazi ibintu imaze imisi bica kuri STV abafana mwe bakavuga ngo nimingo miri wa famba ariko nagomba baremeshe ko dress nkunda ina famba nitino mu mugambi nta nivyumviro mfise vraiment famba sinamukunda kandi sinigenda mukunda rero uno munsi fise umusore mwiza cyane vraiment ne murabe basha les filles muri hehe mungu mwiza kiri muto muremure libogari kandi uragicuma bro ntacu muterura wapi murabona mungu mwiza aterura ivyuma mwiza vraiment kurubasha pogato turabara ufise igipara R9 aturaba ufise agapara tuone avansi basi biro ndazimura no ndikunda gupresenter rero ndikunda yakufise utudread sazufise ubuhanza R9 muzi mu bintu byinshi cyane muzi mu bintu bitandukanye R9 agwana majido na babera R9 atwenza abantu R9 ni ata rero reka ndamuramutse so reka ndamuhe karibu muri STV bro fresh urameze neza ndameze fresh R9 urazi ko wambwiye kushaka tuyaga ariko sinigeze menya genre kintu undonderera wambwira icyo kintu cyari ico nyene tuka okay jeje nakurandira nta kiri kora ejo kiganiro nariko ndaraba umutipe mama ngo yashaka ngo mubere ngo mu video vixen none aza gukwega imishatsi like avuga ngo akurondera nakamwanya ngo agomba bishira ku nguvu why ya jenshi ndagomba kwatsa nibiki none ashaka bigende gute umwankiye nyane paka ukoresha inguvu imagine vraiment jya mutipa ahubwo ni ataje narabuje umuntu mumura ko nujya mudadona ko namamaga ngo afashe amako byarangiye nabi biranga fresh jagusa Joemir jagusa nyane tunyene ndazo kumanura kimya yanse turashwana caye ntoruruntu twiyeruke ibintu biri nganga ikintu ubona umukubita akababa n'icyayi ibintu juste biri nganga muri entourage vuga ati kindakimukusa babona n'icyayi Jeffrey majena mvuga ngo biki je ntoruruntu rukwamawa gusa ujya muntu mengara ujya mu ngo aragize aravyibushe gose sinzi kuza kumushobora nuguri sinzi ko namushobora aravyibushe gose avyibushe agize gusuku opete urumva ujana n'ukuboko apana bijya gukubisa ucugira ujana n'ukuboko umva ndabwiye je gusa je kugwana sinza kunza kugwana gusa nya ntereshavu ndafata uruntu urumva
ndafata uruntu Barto na mushwatsi ucumukubita uruntu. ndafata uruntu ruremereye twe twiruka Gira kutura ko ufise ukuboko ko mukubitisha. Gira kutura ko ufise ukuboko. ndetse mpaka ndavyerekana None nuku aho bazi bazi kare akije nibikenewe tubandanye ubugize kumukubita wewe. tubandanye dukora ibyanzanye Urisinda muguhamagarira. bamuhamagariye right now tubanze tuvugane Ubunyene sinzi ko yoshaka agira azi ubunyene ja kuko bakure. umva basi mu telefone azi Na telefone mpise ngaho. Telefone yanjye iri kuri charge. Sinzi ko ufise aho kaza nka telefone. nanje wanje yo battery low iri low Kama urisi ko kakaboko kawe gashobora guhita umungana kujya. oya just kuvuga ngo mango ndaza kurwana ibiki Urazi wenye ko Kristo yigeze gukubita. Kero surabizi ko yigeze gukubita. ndabizi mu Mukobwa yaragukubise cyo imagine aro. umva jewe suvuga ngo nje kurwana ibiki n'ibiki gusa jewe ne stress nshavuje ntoro apa kumukubita ntoro runtu ruri hafi Ningaha nk'ubunyene aje ngaho cutora nk'icana. Ikintu kiri ngaho wo mukubitisha kiri. Kije gifise amaho. ico yegifisa amaho nico sawa No gitera gutandi gifise amaho ejene. yegifisa amaho nico sawa Tura. Ingo gato none ndaba. Nturabe ndazo uco ushaka Jaki. na muri Isaac naguma naguma Oya kija gimamvu nakuguru ishati nuko ari wambaye ijezi musi ishati. Ako cyo biye ucurahindura style gusigamba risengere musi koti. Gihe waramangaje vugisha. ndakumangaza gute Gihe waramangaje turabe. Turabe tuone. reka ubusazi hewe nagira Erega ubizingo mucinda muhamagara mukanya. tuvugana kwanza gatowe mamagara tuvugana Kusitena gusubire uwo nawe ushobora boy kweli. wewe mamagare tu Mudada yafise ibisusu yafise ingidi yako yamunani. Ate udukubita twese. mamagare basi tuvugana buke Sure. mamagara turaza kuvugana buke hama niyashaka guharanga ibiki n'ibiki abantu Yaje gusa nukumana ukuntu winganira. Office biro bingahe nani? Open biro bingahe? Twumva siko umwababa mu biro. umva je ibiro mpima peu importe si ushobora kuvuga ko ma private Ingonda guterere nibikenewe Ingonda guterere twumva ibiro pima. Kugira ngo kaza kugushobora. nibikenewe Mbe kuza kumushobora ko Nibikenewe kunterura. ya abavanzi ba STV ingonda guterure. nibikenewe kunterura None oya erega ugomba kugira big deal Ingonda guterure. Na umvirize ingonda guterure. tuhagarike Ya urumva rero. nibikenewe kunterura Kujya mu menga pima 69 kilo urumva. Rero wani mburu mususe nkani. urumva oya wapi je gusa urumva nimba pima 69 kilo nubwo uvuga ko ndi musu 50 gusa umuntu akuraniye ufata ico ubona kiri hafi Iraba safana ba STV ngo bara. kwera nico kwera ufashe ikintu kiri hafi acatinya Nzi acatinya avuga agatora ikinda ndapfuye acagenda yiruka ngashunda guterera numve ko wowe uza kumushobora. hani bikenewe miri kunterura Oya numve oya jera nkubise. ndabizwe Nana kimwe ndagutana kimwe. none unterura imbere oya none unterura imbere ya media nukuri ariko Kimwe ndaguterera numve ko ufise ibiro. tugusarisha Gusarisha gute? Twumva siko no gushobora sindaguterura. Ingo. miri nibikenewe shaka kugira big deal Oya like muma ndaguterura numve ko ufise ibiro biri inférieur y'ivyiwanje. Kuko hari gihe usanga wowe mushobora. Waje unaniye twumve oya ingo. nibikenewe miri nibikenewe Oya none nkuwa gukubise naho uza kudiziki naho. je sinza gushika ngwana Ushika nyine buke uyorobeke muvugane slow by slow. Vugana slow by slow urumva hamasha Azanya manyama yumva ingumu. apana ingumu azanya amanyama Bibuye basi. apana je ndamenya ico nkora simpaka ndakivuge ya Wena uraza kumuturiza nyene ibintu nyene bizogenda. jewe azanye amanyama ndamenya ico nkora Gusa ugiye amenye ko umushobora bari kuzana tugapima nkaguterura nkumva ibiro ufise ko biza kwababara n'ivyo basi nimbukeneye ko dupima mbwira ubunyene mwita pompe 10 kira di pompage zanda gufatira 1 2 3 zashani gisusu hasi shikana hasi none 3 4 5
6 7 8 9 10 tegaranje nicare ngana mbe kuza ko nshobora ugire pompage tugombe ko je tona hasi oya none deshi ega ndizo no dushobora ubwo gira kudashika hasi ntiwashika nasi gisusu oya nakuri je nashitse basi yanyuma turabe ushika hasi fresh ugiri yanyuma ushike hasi fresh nibikenewe tubanze dukora ibyo dukora shaka ko manda mamagara we mamagare tuvugane gusa nakubwiye kugira mbone ko mushobora twari gupima gato jewe cyenye umwe mundi agatera uwundi cyangwa se jewe nterere numve kuza kumushobora nibikenewe mire basi je nterura basi je sikunda guterura je nterura basi nterura we nibiki bagomba kungerageza n'ukuri we ntabiganiro twama dukora ntubure kutangerageza nterura basi nterura gatonyi nterura numve kuza kumushobora nterura tura unaye hasi bro baba uruta kumushobora kuri kwimana tegaje ndagutere hasi turabe jeza nshira kamera hasi oya none sino gushobora banza kuri ngofero ariko usanga ndagushoboye kuri ngofero ndagutera ururabe kuri ngofero ifata neza none ifata neza pana kugira jenge shire kwaza mwabonye urumva nuko wambaye ikoti je nagushobora mwabonye umuntu yavuga ngo yonshobora kumbe uraremereye guho kubona uko waza kutaremereye uraremereye vraiment je ndavyeme unyere kuremere none je nimba nifata neza bro oya yana magufa aremereye sino nta biboro birenze ugira urire kubera man maze kuvunika no kwimana gusa na ntiwashobora bite ntiwashobora David n'amafitigo ariko araririmba numva we rero igihari ni iki kubera ujya mu tipa bakumutakura wowe tugende muri bureau ngura amayinite cyenda mu telefone nayiguhaye wayimpaye turabe mbe telefone yawe igurwa ngahe man sishobora kuvuga ayigurwa iPhone n'ukuri kw'Imana sishobora kuvuga ayigurwa ni private life kandi rero ndaguhere umutwe wanyu ajya mu tipe ntazi igifaransa waba ubwira ujye kumucanganya igifaransa icyongereza tuyaga igifaransa gatoya twumva uza kubishobora tuyaga igifaransa generalize meze ishobora kuvuga warize meze parce que wabwo tugenda muri bureau sawa tujye muri bureau tumurindire STV, every story matters.